turasengera abantu umuntu wese yisengera. Naravuze ngo utegerezwa kubanza kumera neza mbere yuko usengera abandi. You don't have to care about others when you are not at all fine. Nagushobora kwitwararika abandi nawe utameze neza. Even I'm standing here because I have a good healthy. Mpagaze hano kubera mfise amagara. Iyo nza kuba nta magara ari muri jewe, I couldn't be standing here. Naravuze ngo igihe cyose abadayimoni badrayinze ubuzima bwawe, bakica ubuzima bwawe, bakakonona, bakagushira ahantu habi, systeme zose zabazwa wewe, ubuzima bwawe, umuryango wawe, abana bawe, akazi wakora, ibintu byose byategerezwa kukubaza, byose birahagarara. Ntabwo ushobora gusengera akazi mbere yuko wisengera, kuko nutagira amagara meza ako kazi ntigazosubira kubandanya. Nico gituma ku munsi w'ejo twahagaritse imigabo n'imigambi yose ishobora gutuma abantu batabandanya kumererwa neza. N'uyu munsi ndongeye gutangaza itangazo, imhemu yose yateguwe n'ikuzimu canke n'abansi b'isi y'imhemu mbi, abansi bo mw'isi y'ikuzimu bagwanya amagara yawe, bagwanya akazi kawe, bagwanya urugo rwawe, bagwanya iterambere ryawe, Imana ibakubite hasi nta mbabazi mw'izina rya Yesu. Imana ibambura ijambo, Imana ibambura ikintu cyose bariko barakoresha, nta cuma na kimwe cyaturiye kukugwanya kiza kugira ico kimara mw'izina rya Yesu. Turi kumengo dutere haleluya. Imana idufashe cyane gose. Yesu nadutabare cyane, amagara yawe aragenda neza, ingwara yose iri muri wewe amaraso ya Yesu Kristo iyoze isohore mu mubiri wawe mw'izina rya Yesu. Ubwoba bwose buri muri wewe Imana yo mw'ijuru ibusohore muri wewe mw'izina rya Yesu. Intege nke zose ziri muri wewe Imana yo mw'ijuru izihagarike mw'izina rya Yesu. Ndabona abantu Imana igiye kwambika wa mwambaro wo kubakomeza no kubashigikira. Hallelujah. So after you being strong, inyuma yo gukomera kwawe, then tuje guhagararira hano imiryango yacu, inshuti zacu n'abagenzi bacu, especially to those who are connected with us. Kuri bajya bari connected cyane cyane, bajya bari connected na twebwe, abo dufitanye isano ry'amaraso riri direct. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Mvuze imiryango y'abantu ku gice gitandukanye, Imana yo mw'ijuru yarambariye ngo nabo mu miryango y'iwacu badakijijwe ku bw'aya masengesho barabona gakiza, barabona gutabagwa, barabona impinduka. Hari ibintu abantu bo mu miryango bagiye gutangura kwisangamwo kubera ubushobozi buremereye Imana yo mw'ijuru iza kurekura mu miryango y'abiwacu. Imhemu mbi zose z'akajagari na confusion hamwe na derangement zama zideranje imiryango, zigateza akajagari mu bavukana, zikabiba ugwanko mu bonsi ibere rimwe, zikabiba kutitwararikana mu bavukana. In the mighty name of the Lord, Imana ihagarike iyo migambi y'abadayimoni nk'izina rya Yesu. Abahebanye bagiye gusubira gukundana, abavanye bagiye gusubira kuvugana, ariko nta wotera. Hallelujah. So, as an ambassador of your family, nk'umuserukizi w'umuryango wawe muri kino kibanza, kuri uyu munsi mu muryango iwanyu ikinyoma cyo kudatera imbere mu buryo bw'imhemu canke mu buryo bw'umubiri kirakugwaho n'amasengesho yawe uyu munsi. Imana iragukoresha, Imana irabefluensa. Hari abantu bazokwisanga bakijijwe. Ndavyaturiye hano ku gicaniro inyuma y'iyi minsi y'amasengesho. Hari abantu bazobona abantu bo mu miryango iwabo batangura kubwira ngo nyerekana uja gusengera, ndashaka tujane. Come on, nta muntu ari hano yotera hallelujah.
hariyo n'abandi bafise abantu bo mu miryango iwabo batabyizigiro by'agakiza boshobora kubagirako, ariko uzotangara akubwiye ngo sigaye nja gusenga, uzomubwira ngo wewe kwera usigaye uzi gusenga, usigaye uja gusenga, ntuzotangare. Hari amasengesho y'imiryango n'igiti cy'umuryango Imana yashize kuri kino gicaniro, kandi amaraso yawe ahari hose arakogwa ko n'ubushobozi bw'Imana, ahari hose arakogwa ko n'imbaraga z'Imana, ahari hose arakogwa ko n'ubushobozi bw'Imana. Ziriya ngwara ziriko zirajya abafamiliye bawe, buriya buribwe n'amadurere biriko birajya mama wawe canke so wawe canke abo muva mu ndimwe, amisonga n'amadurere aguma ariruka murabisha amaso, atakintu ushobora kumufasha. Imana irekura imbaraga zidasanzwe ziciye mu maraso yawe muri ino ndwi. Yakire gukira, yakire gukira. Tera haleluya, tera yindi haleluya. Hari imhemu y'ishavu idasanzwe iri mu miryango y'abantu, imhemu y'ishavu irahagarara mu izina rya Yesu. Tera yindi haleluya. Wa mugore we umugabo wawe adakijijwe, uva gusenga gukubita, hari convocation y'ijuru y'agakiza tugomba kumurungikira, arisanga asigaye asenga mu buryo atazi. Hari abantu Imana igomba gukora ko hano biciye mu masengesho, nta brado fere, nta kindi kintu na kimwe, ariko amasengesho tugomba tudugirize hano agomba kurema impinduka mu buzima bw'abantu. Turicari kumwe ngo tuduze ibiganza tuvuge amen. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. Church must know its responsibility. Ishengero ritegerezwa kumenya responsibility yaryo. Umuntu ategerezwa kumenya responsibility yiwe. As a Christian, you are not here to come ngusenge utahe usohoke. Why are you Christian? Kubera iki wakijijwe? Kubera ikuzi Kristo. Ntuzi yuko umukristo umwe Yesu Imana yamurondeye Sodomu ni Gomora, ikavuga ngo ninabona umugororotsi umwe wonyene sinza kurimbura ihanga ryose. Imana irondera umugororotsi umwe mu gisagara kininiya, imurutisha abantu ibihumbi bari ngaho hantu, kubera ko utazi agaciro kawe nk'umukristo mu muryango iwanyu. Imana igomba kugukoresha mu kuba igisubizo cy'umuryango wawe. Imana igomba kugukoresha mu kuba igisubizo cya sosiyete. Imana igomba kugukoresha mu kuba igisubizo cy'abagenzi ba we. Tera haleluya. So turiko turinjira muri sezo aho kwitwa umukizwa atari kuzotwara Bibiliya mu maboko ngo abantu babone ko twakijijwe, ahubwo ari kuzana impact aho tubaye hose. Mu muryango wacu tukazana impact, muri famille tukagira impact, muri societe tukagira impact, mu iterambere akaba ari twege du contribute, mu mafaranga y'iterambere akaba ari twe du contribute. Abizera uyu munsi sinzi ko bari hano. Tell hallelujah. Non-believers abadasenga, imborerwa n'abapagani n'abatavuga Kristo bose barakontribuwa. Why you? Kubera iki we udakontribuwa? Responsibility yawe ntago ari gutwara Bibiliya mu maboko gusa. Imana yo mu ijuru igiye kugomorora ingomero, utangure kugira umusaruro n'umwimbu. Muri aya masengesho kino gice cyo haruguru kirakanye cyane gose. Narimze ngo Imana yo mu ijuru igomba kugomorora ingomero, utangure gufata responsibility no kubumuba. Bari cyakanye, reka mbwira abo hepfo. Narimze ngo Imana yo mu ijuru igiye kugomorora ingomero, utangure kugira umumaro hamwe no gufata responsibility aho ugeze hose. Nta muntu ari hano yotera haleluya. Hari abantu batanu bari hano Imana ihaye akazi uyu munsi nyene. Nta muntu yotera haleluya ari hano. Hari abamarayika baje guhoza amarira muri aya masengesho mu izina rya Yesu. Hey! Hallelujah! Hallelujah! Know your responsibility. Bwira mwizo ati menya responsibility yawe.
Hallelujah. Hallelujah. Ntago abakristo tubereyeho gutwara Bibiliya mu maboko gusa no guclaiminga ko twakijijwe. Turi hano ngo uduze amazu, vuga amena, muri kino gisagara cya Bujumbura. Uri hano gira ngo utangure societe yawe kandi yamamare mu izina rya Yesu. Uri hano ngo contribute ku iterambere ry'igihugu mu izina rya Yesu. Abantu bafise ukwizera mana we. Hallelujah we. Inyuma y'aya masengesho umuntu wese azotangura aga projet naho kazoba gatoya kazogwira nk'ukuru. Hallelujah. Tell yini hallelujah. Nimba ari resitora abantu bazoza kujya iwawe nk'uhasize umuti. Nimba ari urudandazwa ibintu byabizoza bihera ibindi bitarava muri stoke. Nta muntu ari hano yotera hallelujah. Umviriza itangazo Imana impaye. Hari abantu hano bagiye gutangura kubagiriza ko bakoresha imiti kubera igikundiro Imana ibahaye. Nta muntu yotera hallelujah ndende we. Hallelujah. Bagiye kuvuga ngo wowe bigenza gute ngo convince abantu? Ubigenza gute ngo abantu bagukunde? Ubigenza gute ngo abantu bakwirukire? Ubigenza gute ngo abantu baguhurumbire? Aho nta mutugendana uzobwire ngo siri ni Yesu, igicaniro cya repentance. Ariko nta muntu we yumva ubwiza bw'Imana avuge amena ndende we. Hari abantu 200 bari hano Imana ibahaye kuvyakira nk'izina rya Yesu. Aya. Umviriza ibintu ndiko ndabona. Mana mbabarira aba bantu nabo basu bakore ku maso babone nk'ibyo ndiko ndabona. Ndiko ndabona ibintu bimeze nk'amavuta kandi bifise umwotsi bishushe cyane. Mbona marayika ariko arabikoza ku rurimi no ku munwa w'abantu. Nkabona abantu batanguye kuvuga keteterebo rikataya boshekete rante kelevrosia. Hari amavuta Imana iriko irasuka ku muntu umwe y'igikundiro. Hari amavuta Imana iriko irasaba. Iriya dosiye yawe wadepoje baraza kuyitora mu zindi. Pasiporo yawe barayihitamo mu zindi. Amazina yawe barayatora mu yandi. Hallelujah we. Nta muntu ari hano yotera hallelujah. Wongera utera iyindi hallelujah. Ntabwo badufise umwami w'amahoro ari kumwe natwe kandi yavuze ko aza kumanukana ubushobozi n'imbaraga zidasanzwe kubikora. Tera iyindi hallelujah. Umviriza Imana yo mu ijuru igiye guhezagira abantu mpaka itera ishari n'abandi bantu. Niwange kwinjira mu mugisha wawe. Misiyo bagiye kugushiramwo y'umugisha niwange kuyigendamwo. Amakuru bakuzaniye meza niwange kuyakira kubera umwami wo mu ijuru niwe yagusinyiye. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Responsabilite yacu ni kuzana impinduka hano kwisi. Responsabilite yacu ni kuzana ubwiza bw'Imana bukamanuka hano. Aho umugeni wa Kristo ari, aho amahoro ari, aho umunezero uri. Imana idufashe cyane. Ubwiza bw'Imana buhageze birushiriza kugwira gusumba. Wowe nk'umukristo nk'uwamenye data, hari abantu bamaze igihe batotezwa
mu miryango iwabo baturubikwa kubera izina rya Kristo Yesu. Hari abantu Imana iri kirambwira ngo birahagije gutukwa, birahagijwe gufatwa nabi, birahagijwe guturubikwa, birahagijwe kurengana, birahagije we. Bwira mugenzi wati birahagije. Hallelujah. Imana ifashe cyane. Mbabarira mu vyagire gatoya, just have a seat a little bit. Imana ifashe cyane gose. Yesu nadutabara. Reka manze ndabira Yohana, igitabo cha Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16 usome kuri 19. Hallelujah. Hallelujah. Mugira mwiza ati menya responsibility yawe. No responsibility. Yesu natufashe cyane. Hallelujah. Stop keep on hiding in that non-believer family. Reka kuguma winyegeza mu muryango utize ushaka kubereka kudasenga. Pray. Reka bagupinge bagutuke bavuge ko wamenje ko wambaye ibara kutabaho, ariko iminsi igiye kuza bazoza bakwandikira utu message bakubwira ngo niwe uzi gusenga, niwe ukubita abadayimoni, niwe uvugira Imana ikumva, niwe uzi kwisonzesha. Tubwirire ya Mana ya, ariko nta muntu ari hano yotera. Hallelujah. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Imana idufashe cyane. They will say, we know you know how you play. Turazi kari usenga. Naho uyu munsi badashaka gusangira nawe kumeza imwe. Menya responsibility yawe. Kuzana gakiza mu nzi wanyu, kuzana gakiza mu muryango wanyu, kuzana gakiza mu marasi wanyu, kuzana gakiza n'inyishu hamwe na influence aho ugeze hose mu izina rya Yesu. Imana ifashe cyane gose. Banzo hagarara ndakubwire icyo Imana mbariye. Wewe nari nakubwiye ko nzohera kuri wewe ego. Hagarara. Can I prophesy? Ejo nagarukirije kuri uyu niwe namubwiye yuko ari we nza guhera ko mbarira. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Imana irambwiye ngo ndakubwire amarira warize ni menshi cyane. Warahemukiwe n'abakobwa, warahemukiwe n'abahungu, warahemukiwe almost, ndiko ndabona warahemukiwe too much cyane gose. Imana irambwiye ni warageze no ku rugezo rwo kwiyanka wewe ubwawe. Looking at your mirror, kuraba mu kiyo wawe ukumva uriyanse. No matter how nice you look, Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Na usa neza warahemukiwe gose, warababajwe cyane 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 cyane. Ariko Imana irambariye ngo muri uyu mwaka wa 2026 igomba kuguhanagura amarira. Igomba kuguhanagura amarira. Ndabona abacuti n'abagenzi bawe bakera bo mu bwiza bazovuga gukomera n'ibitangaza Imana yakoreye ubuzima bwawe. Hari abazoza kuri mariage yawe bataje kunezererwa, ariko baje kuraba nibyo. Is it true? Urashaka mariage tuyugurure? Do you want it? Katugurure mariage. Hallelujah. Ndiko ndabona umufiance mwiza kabisa, very handsome fiance. Ncogi bazogirisha ari bazoza baje kuraba uyu muhungu ni gwiwe all cyane. Kubera yuko muri abo bazoza kuraba harimo abakuroze kenshi bakica mariage zawe, bakica fiançailles zawe, bakica amarelation yawe. They have killed it. So ubushobozi Imana igomba kurekura muri aya masengesho ntago bazoshobora kubuhandoringa mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Igihe kirashitse. Ciao. Imana irambwiye nije kuguhanagura amarira. Mbere yuko uwo muzimu wa mbere apfa, hari umuzimu wa kabiri Imana igomba kukwicira vuba cyane. Hari amafaranga ugomba gutangura guharura avuye hanze.
When ndabona umuntu akurungikira amafaranga, I'm seeing someone sending money from outside. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Tuzi biganza huri ndagusengera. In the mighty name of Jesus. Amarira yose yarize, agahinda kose yagize, igihe kirekire, agakomeretswa, akababazwa, aya majambo yose yavuzwe hejuru yiwe, guhera uyu munsi turayahagarika mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Aya marira turayafuta, ntazongera kurira arijijwe na relation gupfa kwayo mu izina rya Yesu. Umugisha utazoboshobora guhagarikwa n'ubushobozi bw'umwijima ndawuguruye guhera itariki, ayandike mu mateka y'ubuzima bwiwe ko ari uwo munsi wamwibutse ukamuhanagura amarira nk'uko wibutse Hana agahanagurwa amarira ari hariya ku musozi Ishiro. Umuherezi Eli akabwira ni taha, amarira yawe uyu munsi Imana irayumvise. Nawe guhera uyu munsi ndavugishijwe nk'umuherezi ku buzima bwiwe, amarira yaramaze imyaka ari kararira arahagaze mu izina rya Yesu, kandi igisubizo kirabonetse ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Komera Imana amashimeshi. Hallelujah. Hallelujah. Uzoronka amafaranga menshi, ntuzonyibagire, right? Please remember me. Dusomere ijambo ry'Imana. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yohana 3:16. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga. Pardon gato yabanza urindire. Imana yambwiye manzi ndakubarire ntusubire kwihebura. Imwemu yo kwihebura yatumye wugara amashansi. Open the chance. Subira wugurura umutima wawe kandi kubera umutima wawe warawugaye cyane. It is very hard. Umutima wawe ko ndumva wugaye cyane. Ugurura umutima wawe, just make it easy. Orosha umutima wawe. This is life. Ubuzima niko bumeze. Abantu barahemukirwa, abantu barafatwa nabi. Izi ngingo wafashe uzigumije ko ntango ziza gutuma Imana yugurura. Ongera ugurura umutima wawe umeneke ku bwa Kristo Yesu. Lay the life for Jesus. Sanze ubuzima bwawe ku bwa Kristo Yesu, hanyuma ugururira umutima ubahereza amahirwe bagerageze. Sawa. Abantu ko musigaye mwumva cyane. Yes. Sawa. Dusomere Yohana 3:16. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza, ariko abari mu isi bakizwe nawe. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza. Ariko hari abantu bari ngaba ariko bararegwa n'urubanza rwariko rurabagiriza n'amajwi menshi mu mutima. Imana yo mu ijuru iravuze ngo niwamwizera nturi butsindwa n'urubanza mu izina rya Yesu. Ariko umuntu wese ariko araba kontre y'umugisha n'inyenyeri yawe, Imana yo mu ijuru irahagurutsa abacamanza b'ijuru bamukubita intahe mu gahanga mu izina rya Yesu. Ariko wizera utere haleluya. Kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uzomwizera wese ntazopfe rubi. Nimba waramwizeye ntabwo uri bupfe rubi. Nimba wamushize ku mutima ntabwo uri bupfe rubi. Nimba waramugize ibyizigiro, abanza uheze Mana we, banza usome keza kuri 19 kugira ngo twinjire neza mu ijambo. Ntabwo nza gusigura umwanya munini tumara mu isengesho ry'ihishurirwa. Ariko utamwizeye aramaze gutsindwa. Umviriza ndakubarira, umurozi wese ari hano ntago yizeye umwami wacu, urubanza rwamaze kumutsinda right now. Umuntu wese ikintu cyose kitasunitswe n'izina ry'Imana, abajya bariko barakuvuga, bajya bakurungikira ama video, bajya bakurungikira ama audio, bajya bakurungikira ama message, bajya bagushikira huri bakagutuka, bakagukengera, bakagufata ko bashatse, baramaze gutsindwa n'urubanza. Ariko wewe wamwizeye kugira ngo ntuzopfe rubi. Nimba waramwizeye, wamwizeye kugira ngo ntuzopfe rubi, kahise kawe ntako nitayeho. Biravuga ngo iyo umuntu amenye Kristo, ibyake
byose biba bibaye ubusa, Imana ikabihindura bishasha. Nimba wari kuratotezwa n'amajwi yawe y'umuntu wa kera, nimba wari kuratotezwa n'amayimaje y'umuntu wa kera, nimba abantu bari ko barakuvuga bafatiye ku muntu wa kera, hariho umuntu mushasha ari wowe wicaye hano muri aya masengesho yitwa ngo Yesu mu maraso yaje. Abantu batamakuru bafise bari ko baragukonsidera nk'umuntu wa kera, kandi waramwizeye Kristo kugira ngo ntucibwe n'urubanza, kubera badafise amakuru kuwizeye Kristo atazotsindwa n'urubanza. Ibyo bavuga byose Imana ibigwijije n'ubusa, ariko bobo bagiye gutsindwa n'urubanza. Hallelujah. You know what the Bible says? Bibiliya iravuga ngo ubakorako abakoze mu mbonero y'ijisho ryaje. Ako kantu sinzi ko mukumvise mana we. Hallelujah. Ukorako ubakorako abakoze mu mbonero y'ijisho ryaje, ukora ku bana banje, ukora ku bo nkunda. Bibiliya ikongera kuvuga ngo touch not my prophet, ntukore ku mukozi wanje, do not do anything to harm them. Ntihagire icyo upfa gukora, kubera yuko badafise amakuru kuwa mwizi atazotsindwa n'urubanza. Bagiye gutsindwa n'urubanza. No, ndagomba umuntu wese ari hano amenye responsabilité hamwe na Kristo kuba mu buzima bwiwe icyo bishatse gusigura. Agakiza si kwitwa kusengera muri repentance, agakiza si kwitwa kuririmba muri korali. Kugira Kristo ntibisi kwitwa kuri umuvuga butumwa, kuri umusenzi, kuri umukozi w'Imana. Having God is understanding what you are called for. Kugira Kristo ni kumenya icyo wahamagariwe, kumenya icyo uhagarariye. Arabose teke. Umviriza ndakubarira, iyo umuntu afise position runaka akaba atazi icyo ashinzwe, icyo ategerezwa gukora, bituma atagishira mu ngiro. Abantu bamubona hajya bakavuga ngo ashinzwe ibi n'ibi n'ibi, ariko iyo umuntu azi icyo ashinzwe n'icyo amaze, ibintu byose arabironya akabishira ku rutonde. N'abamubonye baravuga ngo uriya arubashwa ameze uku n'uku n'uko. Abakristo dusangiye urugendo bari hano, abana b'umwana wacu Yesu Kristo, umwami wacu, umwami w'amahoro, yatsinze urupfu na kuzimu. Oh, musaza wacu, our brother in the Lord. Oh, hamwe na se umwami wacu Yesu Kristo, abana biwe bari hano. Muhumure, abatari bafise uburyo bukwiye agiye kubongereza uburyo bukwiye, abatarasi gutahura gukwiye agiye kubongereza gutahura gukwiye, abatari bakwiye agiye gutuma bakwiye. Hallelujah. Yesu nashimwe cyane gose. Imana dutabare cyane. Wahejeje wageze kuri kangahe? Ndacari kuri 18. Geza 19. Ego. Uko niko gutsindwa. Kuko umuco waje mu isi, ariko abantu bakunda umwiza kuruta umuco. Kuko ibikorwa byabo ari bibi. Amen. Abantu bakunda umwiza kuruta umuco, ariko twebwe umuco uri hano kandi waje kuturasi. Iyo ahantu hose harasha umuco, abantu bose bihutira kuharaba. When the light comes, abantu bose bunamura amaso kugenda kuraba uwo muco. Yesu natufashe cyane gose. Nimba Imana yaraguhaye umuco, nimba Imana yararekuye umuco wayo mu buzima bwawe, I please you, ndakwingize, ndagusabye, ndagutakambiye kubw'imbabazi z'Imana. Bwira Imana ibiki inkomezi n'imbaraga zawe muri wewe. Yesu natufashe cyane gose. Hari umuntu ari ngaha yizi kari umuco, abizi kari umuco tudoze ibigana. Hari abantu bazi kata ntago uri umuco, ntago muri umuco. Abazi kari umuco tudoze ibigazi. Hari abakiriko barabikekeranya ko we abazi kari umunyu w'isi tudoze ibigazi. Umunyu rero uryoshe, ushinzwe kuryosha ivyo kurya. Umunyu uheze uburyohe nta muntu aba akiwurondera, urondera ko iki kandi uburyohe bwawo bwaheze. So if you are salt of the world, nimba uri umunyu w'isi, umunyu you are not there to sit
uri hano kugira ngo uryoshe ubuzima bw'abantu, make some people's life sweet and good and happy. Uhari kugira ngo ubuzima bw'abantu buryoherwe, abarushe baruhuke, ababoshwe babohoke, abaremerewe baremuruke. Kandi Imana ibanza kukuremurura, ikabanza kukubohora kugira ngo izane igisubiza ahandi. Yesu natufashe cyane gose, Imana idutabare. Yesu natufashe cyane. Nkuko nabigishije yuko igicaniro kirema lifestyle, kirema ubuzima abantu babamwo, kigakontorora ivyumviro by'umuntu, kigaplaninga imigambi umuntu abamwo, ku buryo umuntu yibaza ko ari kaba mu buzima bwiwe ariko ari kaba muri resultat z'ibicaniro zateguye, ku buryo bagutegurira abantu muhura baguta mu mitego, ku buryo bagutegurira abantu bakuroga. Ibyo bicaniro bikagutegurira ingwara ziza kugufata kugira ngo ntushobore gusurvivinga ngo bandanye ubaho. Yesu natufashe cyane gose. Niko na Yesu Kristo. Aha rero niho ndiko ndaza kuri teme yacu neza. Iyaje mu maraso yawe, when he enters deeply in your blood, akinjira mu maraso yawe, atangura gukontrolinga, atangura kuganza, agakontrola, agaplaninga, agategura integuro zose z'ubuzima bwawe. Ni kuvuga ntago bukibaye mu bushake bwawe, ubugombe bwawe buragenda hariya, integuro zawe ziragenda hariya. Yesu akurongoresha ibiganza byiwe n'ibirenge byiwe, ugahonyora aho yahonyoye, ugashira ikiganza aho yagishize. Ndinginga Imana yo mu ijuru ije imbere yawe mu ishusho y'umwana wayo Kristo Yesu, ikurongora ivyo ukora bikura mu bukene ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndinginga umwana wacu Yesu Kristo iguhereza amayerekwa ugenderamwo, akura biwanyu mu migozi y'ababoshe mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana idufashe cyane gose. Yesu natufashe cyane. Ubiriza, Yesu Kristo yavuye mu isi, yavuye kwanza mu ijuru, aramanuka aza asa nk'ikimenyetso cy'umunyantege nke, nkuko nawe usa nk'umunyantege nke. Ariko uko iminsi igenda arushirizwa kongereza inkomezi, arushirizwa kongereza inkomezi. Kera nta bantu twarimwo, ariko amaraso Yesu araza kuducungura. Ndagomba uronke the revelation that I'm trying to mean here. Ishurirwa ry'icyo ndiko ndashaka gusigura hano. Yesu natufashe cyane gose, aza kuduhereza uburenganzira, atugira abana b'Imana kugira ngo tugwanye ubushobozi bwose bw'umwasi. Nimba Yesu yaraje hano aremera arapfa, kera umuntu yaracumuraga hitapfa, kera umuntu yari mbohe, nabera bari baraboheye kuzimo. Nta masengesho umuntu ari gushobora gupfa gusenga atagiriwe ubuntu ngo mhemu w'Imana mumanuke ko kabushungwe. Kandi mhemu yera ntiyari bwabeho, uwari exist yari mhemu y'Imana gusa. Kandi ni mhemu, narababwiye ko habaho imhemu nyinshi z'ubwoko bwinshi mu ijuru. Kwezwa ni mhemu, umunezero ni mhemu, amahoro ni mhemu. All of the things are spirits. Ni kuvuga imhemu y'amahoro ikujeko, naho hozi isuriranya rimeze gute, nothing will shake your peace. Nta kintu kimwe kinyeganza amahoro yawe, amahoro yawe aguma ahagaze neza. Imhemu y'amahoro ize ku muntu wese amaze iminsi adafite amahoro ari hano mu izina rya Yesu. Hallelujah! Yesu amaze kuza hano rero arapfa, adusigira amaraso yiwe akora ku butaka. Ndagomba ariya maraso atigera hera inkomezi, aho yamenetse Igorogota yongere kunyeganza isi y'imhemo, akwiragire mu maraso. Turayakangura aho yaguye kuri bujya butaka, twongere tumwinginge aho ari existe hose, atuvugira hari hose, yongera agira inkomezi, yivange mu maraso yawe. Ahejeje kwivanga mu maraso yawe, yongere yivange mu maraso y'umuryango wawe wose mu izina rya Yesu. Haleluya! Yesu ageze ikuzimu, Satani aratsindwa. Satani yari yibaza ngo bariko baramutwara. Match yari yihejeje kuba, atsinda igitsindo ca mbere, akimutsindira hariya anyakora kuyigishwa biwe kuri nuze ya Yuda, aramugurisha. Satani amutsinda igitsindo ca mbere, yibaza ngo arinjije, ariko Yesu aragifata naho nyene abandanya gukomera. Satani
baramujana ku musaraba igorogota, yibaza ngo agiye kumutsinda ikindi. Yesu naho yongera aragifata mu gishingo cyo gutsindwa, acamanuka ikuzimu. Amaze kumanuka ikuzimu yongera arahagera, baca batangura maci. Amaze kuhagera arubitira ataravuga, ariwe Imana aravuga ngo maci nitangure. Satani aravuga ngo ntago turinda gukina umupira, reka ndawuguhereze. Atafata urufunguzo yari yugaraniye kwabera, acararumuhereza Yesu. Yesu atafata urufunguruzo ari wo mupira, arasubira inyuma gatoya, aratera penalty, acatera mu rugi. Ahabera bari bugaraniwe, abera bose bari bugaranywe, ari imbohe baca barabohoka, acarazuka. Urupfu rwibaza ngo rwamutwaye, Yesu amutsinda icya kabiri, babona arazutse. Herode yibaza ngo yamuhambye, atsinda icya gatatu, yongera arazuka. Bibaza ngo azoguma hano, yongera atsinda ikindi gitsindo, yongera araduga mu ijuru. Tuvuge ngo aramutsinda. Tela haleluya, tela haleluya. Batama dusigira ijambo. Yohana nawe avyanditse ariko ngo nisunze kuri maci nabonye, jewe ico gihe nari umwigishwa ba Yesu. Yesu naramwiboneye atsinda ibitsindo ku busa Satani. Kubw'izo mpamvu rero ko yizeye uwo uzomwizera wese uwo yatsinze Satani ku busa, ntago azopfa rubi, azohabwa ubugingo. Tela haleluya. Mbwirira mugenzawe uhagurutse umbwire ngo turi mu ikipe itsinda. Ikipe ya Yesu iratsinda. Yaratsinze ku musaraba igorogota, yaratsinze ikuzimu. Ikipe yacu iratsinda, ikipe yacu yamitsinda. Tela haleluya. Abari mu ikipe itsinda dutere haleluya we. John shiramo agasirimba amasegonda makeya. Mbwirira mugenzi ati ikipe yacu iratsinda, ikipe yacu iratsinda. Yaratsinze ku musaraba igorogota, ikipe yacu iragaburira, yaratanze imfashanyo, abantu 5,000 barajya. Ngwino ngwino ngwino, ikipe yacu iratsinda. Ngwino we. Zamura piano. Ayuwe. Ngwino Johnny we. Ikipe yacu iratsinda, ikipe yacu yamitsinda. Aiwa, aiwa. La 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 la. Abari mu ikipe itsinda. Haleluya. Yaramenyekanye, ikipe yacu yamitsinda, ikipe yacu ihora itsinda. Ayu. Indira. Umva. Guhera i Samariya kugeza i Yudaya byaramenyekanye, ikipe yacu yamitsinda. Guhera ku isi yose byaramenyekanye, ikipe yacu yamitsinda. Abari muri iyo kipe itsinda barihe batere haleluya. Umviriza rero, umuryango wa ufise amahirwe kubera winjiye mu ikipe itsinda. Kubitamo turi mu ikipe itsinda. Ayuwe.
ikipe yacu yamitsinda. Naho uri mu mageragezwa, naho uri mwisuriranya, naho umuryango wawe watewe, umviriza, ja ku ruhande. Ikipe turiko turakina nayo turayizeye, umukoca wacu turamwizeye, ariko Yesu afise abakinyi b'abahanga. Haleluya, haleluya. Nimba uriko urakina abadayimoni bariko barakurondera, hariho umudefanseri akomeye, bose ataka, yitwa marayika. Hariho umuataka akomeye, kandi uyu nawe yaramenyekanye, yaramanutse. Imigisha y'uwitwa Daniyeli yafatiwe mu kirere, aca haramanuka umuataka yitwa Mikayeli, azana inkota, arakata imigozi, yiziza igitsindo, ati gori. Umva, uyu yaramenyekanye. Uyu muataka aharungitswe aratsinda, akongera akagarura igikombe cya magitahi iwabo mw'ijuru iwacu. Hari umudayimoni yari yimanukiye, ari we Satani, ariko aravuga ngo ndatwara umubiri wa Mose, aravuga ngo ndawujana, ariko Imana aravuga ngo Mose ntaho mutwara. Baca barungika umuataka yamenyekanye cyane ku gutsinda ibitsindo byinshi, amaze gutsinda byinshi we. Uyu muataka ataramanuka, agiye kwataka, aragenda atazana umubiri wa Mose, ataravuma Satani. Umviriza, hari abamarayika bagiye kurungikwa mu ngi wanyu, hari abamarayika bagiye kurungikwa mu miryango iwanyu, hari abamarayika bagiye kurungikwa muri famiye wawe. Tera haleluya! Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Imbere n'inyuma dufise abamarayika, kandi ikipe yacu yaramenyekanye, izokwa mitsinda. Yesu niwe nzira kandi niwe kuri. Imana dufashe cyane. N'abarundi barayamaze, baravuga ngo ukuri kuraca muzika ariko nigusha. Ikipe yacu irazwi kandi yitwa kuri, ari we Yesu Kristo, kandi ya mitsinda. Tera haleluya. Abo turi kumwe muri iyi kipe bari batere haleluya. Teriyini haleluya. Kipe y'abanyejuru, kipe y'abana b'Imana, kipe ya Yesu yatsinze ku musaraba Igorogota. None ni muzi ko akina kipe zibiri, hari aho murabona hakinye zitatu. Yesu na Satani nibo bagwanye, aramwaka urufunguruzo ko yamutsindiye ku musaraba, akamutsindira ikuzimu, akamutsinda ahantu hose. Vyararangiye, hari intsinzi igiye kuzana mu izina rya Yesu. Hariho rero abaribite hamwe n'abakinyi bamaze iminsi bari muri entraînement hano. Uyu munsi mwaje gukina umukino, muriteguye gutahana intsinzi muhira. Tapaya zateke, Riko toya zata.
igikombe uragitahana canke igikombe uragitwara canke icyo kunyerekera ba bantu bo mu miryango iwanyu nta makuru bafise ko bafise umuserukizi mu ikipe ya Mitsiri. Hey! Tera haleluya! Ariko umuryango wanjye urahiriwe we, nta muntu ari hano yotera haleluya. Umuryango wawe urahiriwe, ufise abakinyi muri iyi kipe, tera iyindi haleluya. Kandi uyu munsi nta numwe ari kuri benshi, twese twagiye mu kibuga turakina. Amen. Reka dutangure gukina hano mukanya, mwicare gatoya tugira dukine hano. Tugomba dukine, umviriza. Mbega bya bindi bavyita gute? Nugukubita amashuti y'imiravyo, abazimu n'abarozi ntibabona iyo byaciye. Cya gitsindo baza batsinda ukabona usama yasigaye arabukwanye, ntazi n'ukuntu umupira winji. Hari imiravyo n'imituragaro igomba iturike, irungiswe n'ibiganza by'abantu, irungiswe n'amaguru y'abantu, irungiswe n'akanwa kawe. Hey! Hallelujah! Hallelujah!